Uwo mugambi watanguye mu mwaka uheze witwa PAPROM warakoze ibintu bitari bike, harimo kwigisha abamenyesha makuru, harimwo gutanga ivyo vyuma vyo guhinyanyura amakuru, ariko no munsi cari kidukoranije kuva kuwa mbere no kuraba ingene ivyigwa bitangwa mu makaminuza bikwiye guhinyanyurwa kugira ngo bije ku gihe, kugira ngo abanyeshuri bazovyiga basohotse bagiye ku murimo babe abamenyesha makuru bafite ibyangombwa bikwiye, bafise ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gukora ico gikorwa neza. Rero icari kidukoranije no guhinyanyura ivyo vyigwa, gutanga ivyiyumviro kugira ngo ivyo vyigwa bitangwa muri aya makaminuza atatu y'ivyigwa bihinguwe neza, biri ku gihe, bikwije ivyangombwa kugira ngo abamenyesha makuru bazosohoka muri aya makaminuza bazobe arabakwije ivyangombwa kandi bafise ibintu biri ku gihe. Twasanze rero icambere ari uko muko nabivuze igihe giheruka yuko hariho abamenyesha makuru bashasha bari ku kivi badafise ubuhinga bukwiye, ni ukuvuga batigishijwe, bataciye no muri ayo makaminuza, badafise batamenyereye uwo mwuga. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko hariho ico twokwita akarangamutima k'abamenyesha makuru, twasanze gakwiye guhinyanyurwa kuko amakuru ni ikintu muri bimwe vyubaka iterambere, vyubaka ubumwe, vyubaka imibano myiza mu gihugu. Ni ukuvuga ko hari akarangamutima gakwiye kuranga abamenyesha makuru kugira ngo babe abantu bavuga ibintu, batanga inkuru zubaka. Ico ni kigira kabiri. Kigira gatatu nuko twasanze hariho ibisata abamenyesha makuru badafitiye ubumenyi bukwiye canke ubuhinga bukwiye kugira ngo babivuge neza. Hariho nk'ivyerekeye ubutunzi, hari nk'ivyerekeye sport, kwinonora imitsi, hari ivyerekeye amakori, hari ivyerekeye agateka k'abakenyezi. Ivyo vyose birakeneye abamenyesha makuru babinonosoye canke bavyigishijwe kugira ngo babivuge bafise ivyangombwa bikwiye kugira ngo bifashe mu guteza imbere igihugu. Ica gatatu nuko hariho ubuhinga bwa none buriko buraza, ubuhinga ngurukana bumenyi, nk'ibinyabwonko, ama equipement mashasha ariko araza afasha mu gutegura amakuru, ugasanga rero abamenyesha makuru bashasha ntibabizi. Ivyo navyo bikwiye kwigishwa mu makaminuza.